Okay, yes. Reka ndabaramutse cyane ndabaye nikaze tabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yiyongereka amagara meza n'amafaranga. Je niho ndishanjima nkuko muvyumva. Okay, yes. Nizera ko wahisemwe neza we ugiye kudutiza akanya ugutwi amaso maze twige. Kuri Agaciro Media murabizi. Tuhigira amafaranga iterambere n'urukundo. Uyu munsi rero reka twigire hamwe amafaranga. Twagendeye Jado umeze neza n'amahoro kandi cyane turashima Imana. Uya amahoro ngira no mufuka ariyo cyane uko biriko City Dog. Okay. Jado numwe mu borozi b'inkwavu. Murabibona izi nkwavu ni nyinshi ariko kumbure reka atubwire Jado. Oui. Kuba uri umworozi mu gisagara kandi twobwira abari ko nadukurikira nizere ko mvuze ahariho ntangorane nta kibazo kugira ngo n'umuntu aze afise akanya zashikangurire na babandi batari bwumve yuko mu gisagara twashaka kuhororera. Si mu gisagara gusa ahubwo ni no muri quartier ki VIP kitwa yuko ari Gasekebuye. Egome ya Gasekebuye ngira ngo mpindukize kamera gato ndabereke house ubayemo mugabo abantu bacabona ufise inkwavu yego mu mujyi nkuko. Jado byagenze gute kwiriki wiyumvire kuzizana? Kambere na mbere nkiri no ku ntebe y'ishuri byari ibintu byari bindimwo nk'inzozi. Muganda higa ikintu nyuma y'ishuri nokora cyose akusahiriza cyasanga ni rwa rukwavu rero ndagera kugorora ndagurumvumburamo ubutare n'abantu benshi batari bazi. Yego entreta ico gihe wari wiga secondaire kaminuza? Niga secondaire muganda araba inyuma yo kuba no banatanguye no mwaka wa university wa mbere nkaraba ikintu conyo kipa umwanya ntaba ntagiye ku ishuri cyane imbere akorora rero urukwavu. Ariko uziko wagize n'amahirwe aho kugaheza secondaire hakiri nako kaminuza hakiri kare ubwo je ndiko ndakora umenguro cyari mutoya cyane. Okay, sasa ngaho uriyumvira ikintu uzokora ucubona inkwavu no korora urukwavu muri imagination haje urukwavu ko nari sanze ndanabikunda naroroye inkoko mugi inkoko ntizanyereye mugo urukwavu rero cyasanga gogo rutekeye amabanga menshi abantu benshi batari banazi. Ego okay, sinzi ko mufite ahantu ruguru muvuka. Yego kuri kutiyumvire kuzijyana ruguru ariko ukabona ko ati no mu gisagara birakunda. Iyo innovation eske yari hano wari wabibonye? Kubibona atari mu gihugu kibanye cya Tanzania. Ubundi ruguru nkuko basanzwe bazorora ntibyari bishemeye. Oya ukuntu twagiye tubona ngene zibayeho ruguru bo tumenyereye borora mu madundu mu ngunguru munsi y'ibitanda kandi nyine ugasanga nyinshi ziba hamwe ukaca usanga ziguma zigwara yangwara biti birato bimwe byo mu maguru mu binono bivaye n'umumwe wese ahaturuka sinzi uko bagenda bayita. Rero jewe camvuga ati reka ndavyikurikiranire kumwe nakubwira ati nabigiyemo numva ndabikunda numva ari umuhamagaro wavyo camvuga ati reka kibi gikorwa nkore ari je ndakikurikiranira. Okay, none uvuze uravyamuye muri Tanzania. Yego eske muri Tanzania wagiyeyo canke wabigiye kuri social media byavuye? Narameze nk'utembera gatoya ndabone abandi aho bageze camvuga ati kwa kundi nanje wari nk'umuhamagara reka ndavyaplike kumwe babandi bavyaplike cyasanga ni urukwavu rutekeye amabanga menshi. Kweri ikirumva ko cyose n'amafaranga. None Jado uciyumvira kuzana urukwavu nk'umuvyeyi wawe yubatse house kimeze gutya urupangu rwiwe akarugira neza akabona uzanye inkwavu ziza kuhasesa amaganga. Yego oya ico gihe vyakiriye gute? Yavyakiriye neza cyane ahubwo nawe ari mu bantu banteye inkunga baramfata mu mugongo kuko mu minsi ya mbere nta bushobozi narifise bwo kuba nubaka inzu yazo. Donc izo ndaro kera rushazo nta bushobozi n'uburyo nari bwashobore kuba ndo kuko ngitangurana tangwa bitoroshe mba natangwa ifise inkwavu nk'inkwavu 10 mugaziragera aho zigwira ndabona yuko atabushobozi bwo kuzubakira nkuko nayibonye mu kindi gihugu kibanye zibayeho mu buryo bwa kijambere. Muga umuvyeyi acarantera inkunga arabona yuko ari ibintu ngira akamaro. Aranyubakira amaze kunyubakira
no kuvuga harageze aho ndazikorako yishura y'amahera yashira mu mutahe wa mbere w'inyubako ziratinda rero zibizi wanje umugambi rero carahera ngaho urakura ku buryo mva ku nkwavu 10 zikagera ku nkwavu 300. Inkwavu 300 ariko ngaha twahasanze nke aha twahasanze nkenya kubera bivanye n'ifunguro ryazo riba rigoye ngaha mu gisagara urabona ngaha nkuko wabivuze turabona ivyatsi bikeye nkuko wabivuze muri quartier y'ababosi mu Gatsikibuye ni ibintu bitumvikana kandi urumva kurondera ifunguro ryazo n'ibintu biba bitoroshe yego okay izo zindi nazo no kuvuga naciye mera nk'uzigabanya ziri mu kindi kiraro nazijanye mu ntara ya Muramvya yego muri commune Bukeye mu Bukeye niyo ziri yego. Okay, Jado, muri Tanzania, uravye kuvyo wahabonye kuri observation na analyse wagize, wabonye uburyo bazitunga, wavuze ko ari vya kijambere. Hama, nabonye ngaha usigaye wegeranya amaganga. Utubwira akamaro kayo, mbega hariya muri Tanzania nimba waratembereye, wabonye amaganga akora iki? Yego, no kuvuga ni bimwe nakubwira ati urukwavu twasanze rutubikiye amabanga menshi tutari tuzi. No kuvuga urukwavu buri kintu cyose kiruvako ndavuga nk'amahenehene yazo, hamwe twitwa amasyegege mu Kirundi, nkavuga amaganga yazo. Mbese kiruvako cyose n'ubwoya buravura ku muntu aba yahiye. No kuvuga rero ya maganga muri Tanzania nasanze nivyo bintu bakoresha nk'umwavu mu ndimiro, akora nk'umuti w'icubukoko akongera agatabira imirima. Atabira gute mu gihe ameze nk'amazi? No kuvuga iritiro rimwe ry'amaganga, no kuvuga oridriwa mu maritiro 15 y'amazi. Wow. No kuvuga ugenda urapompa kuri vya biterwa vyawe, uko upompa aravura akongera agafumbira imirima. Nimba donc nkuko nimba bimeze mu bidusiguriye iritiro rimwe uridriwa n'amazi ashiki iritiro 15 hama ugapompa. Bivuze ko ikibido gishobora gupompa ngira hafi no kuvuga urapompa ahantu hatari hato ni hegitari, no kuvuga ushaka kuyipompa ku ibido imwe ukoresheje rya pompa ya 20 litre. Okay. Yego. Okay, twabonye mabido menshi. Yego. Ufise bido zingahe zose zuzuye ajya kugera zihwini cyangwa amaganga yiko? No kuvuga kugera ino saha ngeze ku mabido 500. No kuvuga atekeyemo yose yuzuyemo na maritiro 10,000. Na maritiro 10,000 y'amaganga wowe ufise ngaha? Ari ngaha ku mukiriya wese yoba yifuza baratahuye akamaro kayo ntiyitinya arahaye ukazi. None mbega ahubwo kubera ko ngaha ubworozi bw'inkwavu za kijambere gusa nk'ari bushasha twakuze hariya ugatumba tubona zihari twese usanga twarazitunze rumwe 5 2 mugabo amaganga ntitwatuza akamaro kayo. Kuva rero uyu munsi biriko biramenyekana isoko yayo nk'urumva ufise iritiro 500 amabido 500 uvuze haba hari mu iritiro 10,000 iritiro 10,000 no kuvuga ibido ya 20 litre ukacu ugwiza nayo mabido nakamodoka kuzuye kabisa. None ayo mu gihugu ca Tanzania urumva kubera babimenyereye bishobora ko hari n'isoko ry'amaganga. Isoko irahari ariko aha mu Burundi kuko nibaza ko nimba afise akamaro nkako muri ho muratubwira aha mu Burundi arakenewe kuko abafise uburimyi ni benshi. None ese murabifitiye amasoko ngaha turiko turagerageza kuvyigisha mu bene gihugu tubahimiriza kuyakoresha kuko twasanze ari ntabire ikomeye kuko natwe turayakoresha mu gufumbira imirima, dusanzwe tunarima mu imboga. Hariho n'abamama benshi bamaze gutanga témoignage y'ingene arima kubasanzwe ari abo mwayahaye. Yego, nkabo turiko turigisha ingene tubahimiriza ingene bashaka kuyakoresha. Baramaze kutwereka resultat y'ingene asanzwe akora nkuko natwe tuyakoresha. Wow. Yego. Okay, none Jado. Oui. Sinzi urabona warabikoze biremera. Yego. Ariko kandi uye ntababikora bikanga ibanga niriye. Ibanga no kuvuga no kubishamo umwete ukabikora bikunze ukabikorena ubwira ukerebutse kandi peut-être ukiga ukamenya. Yego, ukabinonosora se bya bindi nka bya bindi dusaye tumenyereye borora oya. None
jewe Jado ndazi ko ibitungwa vyinshi meme no munsi n'inkoko yego inkoko ubworozi bw'inkoko uramaze iminsi buhari yego zirafise abaganga kandi hariho imiti yagenewe ivyo bitungwa yego nyine urukwavu rugwaye hariho umuganga wazo ushobora guhamagara imiti yazo irahari nka jewe ndabimazemo mfise ubushobozi bwa experience y'imyaka irenga 3 ndi mu bworozi bw'inkwavu no kuvuga muri iyo myaka yose nta muganga specialiste novuga ati yaraje kungendera mu kiraro ciwanje ngo urukwavu rwagwaye no kuvuga urukwavu rugwaye turuvurisha imiti kama y'ikirundi ndavuga nk'umubirizi muringa nabijya byatsi byose zifungura byose nk'icanda babirimwo umuti usanzwe nyene wovura zangwara zose zoba zaje mu nkwavu none koko nk'imibirizi kenshi usanga ari byatsi birura birabishe urukwavu no kuvuga rufasha umubirizi ruwurya rukunze atangorane nimwe rubitera yego ari ikindi nibuka mengo nahora mbibona ruguru baratubuza guhi bijya vyatsi bitose biri ku rubuye yego no kuvuga ivyatsi bimaze kubiha ivyatsi bitose urukwavu sharugwara mu binono no kuvuga utegeza kuruha ubwatsi bukamutse n'imiburiburi dufate nk'imvura yaguye nko mu rushana imvura yaguye babigoye bica bisaba yuko byanikira hafi amasahani yego wow okay none jewe ndumujene ushobora kuba nirabiye kino kiganiro kuri Agaciro Media yego nkumva Jado vraiment ndabaye interesse n'ubworozi akora yego none mbe ico gihe nje nkamwikora ko Jado ati ngwino unyereke ukuntu bubaka indaro yego cyangwa unyereke uburyo urukwavu nugorora kuva kakirakana kugera kime no kuvuga kuza nanje nko muri wa mugambi wo gufasha igihugu nka kumwe umunyakubaha mukuru w'igihugu cyacu amaduhimiriza ati dufashanye muri byose noza yarinze adodora akaza kumpamagara no mwigisha kuko nanje aho nabikoye baranyigishije yego inkwavu zishobora kuba ari sinzi kuraje ku mahoteli ugasanga hariho amoko menshi y'inyama z'ibitungwa yego nk'inkwavu nazo mbega hari aho zikenewe inkwavu bakubwiye inyama ya mbere yitwa meilleure blanche inyama y'urukwavu kandi inyama yiha agaciro ni inyama y'urukwavu yego mu mahoteli bariko barazijukira kuzifungura none ico gihe nko guha isoko Jado atunze inkwavu zirenga amajana yego n'ubu gusaba inkwavu zoboneka n'ubu turiko turavuga na sanze office amabusheri dukorana mahoteli ndi ikiringo cyo kuzorora nkagira n'ikiringo cyo gusarura azishora kuri ya mahoteli nayo mabusheri yego uko ubuzishaka naho ubushaka inkwavu zirenga 100 urazironka bitakugoye yego kwero maze kunsaba komande ndi ihangiro ryo korora za nkwavu wasaba nkyanihangiro ryo korora inkwavu zorenze za komande yego okay uko biri kose Jado ni burya nibaza ko burya nta kazi nakamwe kabaho kadafise obstacle nta nakamwe kabaho byose ni shaka muri ubu bworozi bwawe kuko watubwiye ukuntu bitera imbere no munsi urumva ufise nanjye amahine yazo ni menshi kandi ko biri kose nuko utatubwiye hajya iritiro hajya irazimvye ngaha mu Burundi kubera batarashoka bayimenya bariko barangurira bagura ku giciro ca 3500 litiro kw'ilitiro mu gihugu kibanyi kwayatwa yarashoboye kugura ilitiro 7,000 ilitiro ni hafi inshuro zibiri yego okay bivuze hajyanye kuri amabido naho hajya harimo amafaranga menshi naga stock hajya harimo amamiliyoni hajya bivuze ati ndasoha ari nkamwe isoko kanoni yabonetse n'amafaranga menshi ko maze kuba office 10,000 vy'amaganga ukacukwizana za turamirumva ko harimo amahera menshi harimo amahera menshi plus de 30 millions Jado mu millionnaire akiri umujene mutoya cyane yego okay nako turavuga rero inzitizi yego kubera ko ibyo byose nimbora bishoye kubishika ko eske hari inzitizi ubona ati nta kazi katabura intambamyi urabona umaze kubutunga inkwavu zirenga 100 ucugira ya ntambamyi yo kuzigaburira ukacugira ya ntambamyi yo kuba wagura
utarashobora kuba uronka ya soko kanuni. Rero intambamyi ya mbere ni ifunguro ryazo. Ubundi ihangiro ntikwari kukorora inkwavu ijana, inkwavu amajana abiri. Ihangiro rya mbere kwari korora inkwavu zirenga 1000, nkorora inkwavu zishika ku 10,000, 10,000, 5,000. Yego ubundi kwa ntafise ubushobozi bwo kuba ndazigaburira biracagoranye. Yo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi ya kabiri ni ntambamyi yo kwegeranya wa mwavu uva muri ya maganga nkabura isoko ngaha kanuni nyene ngaha mu Burundi bwacu ko atarashaka kuba yamenye. Yego okay. Tubwire abariko bararaba Agaciro Media. Yego Ndazi ko harimwe abarimyi, ndazi ko harimwe abantu bagira ibintu bitandukanye bishobora kuba bakeneye ayo maganga. Yego siritu abarimyi mu vyumvireho nizera ko urano Burundi ni vraiment na karere gatoya. Kuva ngayo Ibujumbura kaja Inyanzarake akaja za Cankuzo cyangwa mu Kirundo, nizere ko nta hantu hari kure. Oya nta na hamwe. Nta na hamwe. Okay. Ndega kuri Jado umunsi numva wahereye hasi ku nkwavu 10, umunsi zigeze ku majana. Ushobora kuba watanguye ngira no kwezi, ushobora kuronka nk'ikibido kimwe. Mugabo umunsi ugeze ku maritiro menshi. None ico gihe mbega kuri Jado haje nk'umuntu akifuza gushiramo umutahe birakunda? Bivanye naho mbona natanguriye ko ari nkamwe ari nkobaje dufashanye korora. Wari wese twopfa guharura donc biterwa n'ikiyago mu kiyago tuba twagiraniye nta ngorane. Okay. Jado sinzi mire ko turangiza, sinzi ko hari ikintu ubona cari gikeneye ko abantu bamenya. Ariko ushobora kuba ntako baje. Icyambere nuko nohimiriza abene Burundi, abene gihugu kwijukira cyane wa murimye mwirimizi, kwijukira gukoresha ifumbire yayo maganga y'inkwavu. Ifumbire imirima neza, kandi urumva akabijya nuko harimwo n'umuti wica ubukoko utiri uragenda kugura ya miti mva makungu. Kandi akabijya nuko ya mayirine dukoresha nk'ifumbire akongera kica nk'ubukoko. Nuko donc n'umuti ni n'umwavu, kandi urumva n'umuti kama naturel. Sico kimwe na bya bindi mvaruganda bimwe dupoma tugasanga biriko biratugirana n'ingaruka mbi ku magara. Nk'akarorero nk'ibiraya twabiteye muri tukabifumbiza wa mwavu mvaruganda, no kuvuga nk'akarorero nkabijya bishishwa byo narabigaburira ukwavu rufise amezi ruraramburura. Urumva rero iyo dukoresheje rero ya fumbire kama yacu, no kuvuga nta nkurikizi bitera, irafumbira ata nkurikizi bizosubira kugaruka bitere ku magara y'abantu. Yego. Okay. Good. Ndagushimiye cyane. Nari ndabakengurukiye. Ndanabatera intege kandi mwakoze cyane. Yego. Agaciro Media tubakengurukiye namwe mwese mwafasha kanya. Twizere ko mwize utari bwatangure nawe nakanya kiza gutangura. Jado no mukenera Agaciro Media turabahuza, mwikoreye diri nimwatera imbere natwe tuzoba duteye imbere. Turabakunda cyane, mwari kumwe naho mu dishanjima. Bye bye.